Reka ndabaramutse nshuti bakunzi bimbonesha kure Betv nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu ruhara rw'umukenyezi haba mu nzego za politike no mu iterambere ry'ubutunzi. Twabiteguye mu ntango y'ano makuru, nayo mwimbu w'ibigori n'ibindi biterwa witezwe n'abarimyi bo mu ntara ya Rutana ngo ntushimishije biturutse ku ruzuba rwinshi rwadutse. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Uburundi bugeze ku ntambwe ishimishije mu ruhara rw'abakenyezi haba mu nzego za politike no mu iterambere ry'ubutunzi n'ibindi. Ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi w'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'umukenyezi mu karere ka Afrika y'ubuseruko no mu bumanuko, Maxime Uwinato. Tumukurikire. Avec les partenaires qui ont fait l'objet de ma visite. Narashoboye kwibonera ndi kumwe nabo dufashanya bari mu vyatumye mfata uru rugendo ibikorwa vyinshi vyakozwe mu bijanye no guteza imbere ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme mu Burundi. Ibikorwa bishimishije vyarakozwe cane guserukirwa kw'abakenyezi mu nzego za politiki, iserukirwa ry'abakenyezi mu nzego zifata ingingo. Harakozwe ibikorwa vyo kugwiza umwimbu n'iterambere mu vy'ubutunzi. Igihugu carateye imbere mu bijanye no kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme. Twarabonye kandi tumaze kuyaga nabo dufashanya ko umugambi w'igihugu wo gushira abakenyezi mu bijanye no kurondera amahoro no gutsimbataza umutekano vyakozwe neza. Norangiza kuri aya majambo yo gushima ku bikorwa bimaze kurangurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'umukenyezi nabo bafashanya. Sur le travail qui a été fait aussi bien par l'équipe des Nations Unies mais surtout par leurs partenaires. Ubutunzi bwo mu makomine ntibwifashe neza nk'uko vyashikirijwe n'umugwi w'amahoro ujejwe ivy'ubutunzi ugizwe n'abashinga amateka inyuma yaho bagendeye amakomine 6 yo mu gihugu. Ni inkuru ya Arlette Mugisha. Ico gikorwa cyo kuraba aho amakomine yavuye, ahateye naho agiye kuja cakorewe mu makomine ya Ruyigi, Mugina, Giteranyi, Gitega, Ngozi na Nyanzarake. Caragaragaje ko ubutunzi bw'ayo makomine butifashe neza kuko basanze amafaranga ayo makomine yinjiza ari make kurusha ayo asohora. Ari naco catumye abashinga amateka batandukanye bagira ibibazo bitandukanye. Kimwe muri vyo kikaba cabajijwe n'umushinga amateka Manirambona Antoine, aha avuga ati: "Nukuri kugira ngo amakomine atore agahembe twagomba gusaba Excellence Monsieur le Ministre, murabe recrutement des comptables dans toutes les communes du pays. Murabe abantu bafise un niveau supérieur. Boba mbere barize n'ivyo bintu bijanye na ekonomi." Kuri ico kibazo umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Gervain Ndirakobuca akaba yamwishuye ati: "Nituriko tugerageza kuyatorera inyishu mu gushiraho abakontabule baba bafise amaniva ari hejuru kugira vy'ukuri bashobore gukurikiza les procédures zose, les manuels de procédure dutanga kugira ibibazo biri mu makomine bitora inyishu." Ayo makomine akaba yatowe gukorerwamwo ico gikorwa hisunzwe ko ari amakomine arangurirwamwo imirimo myinshi itandukanye. Arlette Mugisha arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Umwimbu w'ibigori biterwa witezwe n'abarimyi bo mu ntara ya Rutana ngo ntushemesheje bivuye ku ruzuba rwinshi rwadutse, bigatuma abateye ubwa mbere vyose bigenda bakabona ko mbere ibiciro vy'intete canke ifu bishobora kuduga. Inkuru ya Jessica Kahene Ingabire. N'indi mihingo myinshi mu gihugu hagati abarimyi babona ko igice c'ubuhinzi tazokwimbura neza, n'abarimyi mu ntara ya Rutana muri komine Bukemba nabo nyene babona ko tazokwimbura bivuye ku ruzuba rwinshi rwabateye. Navuga ku mwimbu uzobone ku mwaka
n'uri kuraboneka kuri saison A ivuga gatasi n'umwimbu ugoye cyane ugoye no kubona kubera ikiza cizuba cadutse iwacu kari ibigori uharengutse asanga bisangana gose kandi wasanga ari ibigori biteye gomwe mugabo ubu byose bisa no kumengo byarandutse yatabizuba twebwe umwimbu ndabona nakare byahari sawa vraiment Bemeza ko ari igihe kigeze babona ko ibiciro kuba binini ugereranije mu bihe byagerenganye cyane ku biterwa by'ibigori. Ikiro c'ibigori ubugeze 1,100 mugabo arifu nayo 2,200 kandi yarenganye ifuka cyangwa uyiguze mu ma sisa mu ma setisa mu ma wisa naho biruko hamaze imisi hibonekeza imvura nyinshi utavana ko mu ntara zindi ahatari hakeho bakabona ko ikibazo c'umwimbu muke kizova kwikena gifumbire. Jessica Karen Ingabire nawe nyene arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje. Itabi ritera ubwoko bwinshi bwa kansere harimo kanseri yo mu muhogo n'indi yo mu mahaha. Abanwa itabi bagasabwa ko boriheba kuko ataciza c'itabi. Ivyo bivugwa na Dr Nibaruta Jean yanonosonye ibijanye n'indwara yo guhema. Tumukurikire. Ingaruka z'umuntu w'itabi nyinshi cyane. Kwa mbere na mbere itabi rigizwe n'ibintu byinshi cyane ibyo nona mu mubiri w'umuntu ujya mwotse mubona bahema ushobora kujana ahantu aho kweze ukaja mu mahaha ni nk'umuyaga nk'uduhema nawe ne ucukwiragira umubiri wose. Umva itabi rishobora gutera ingorane nyinshi duhereye ku bya mbere icyo bita bronchite chronique umuntu hajya abantu makoro umwanya wose agoma aciragura. Iyo bronchite chronique ikagira yatuma na rimwe igabanya n'abasirikare b'umubiri umuntu agasanga abasirikare baragabanutse cyane icyo bita degré d'immunité ikahera. Itabi mu bintu bya mbere bitera kanseri yo mu mahaha. Si kanseri mu mahaha hose yonyene ishobora gutera kanseri zaizo zose aho ica mu kanwa mu muhogo hose no mu birindani hose. Itabi nta kamaro na kamwe rifise gusa abantu barengwa kubesha agakuku baba mu minsi mikuru canke bafise stress kugira bashaka kwirinda ivyo byose canke kushaka kuryoherwa mugabo ivyo byose ingaruka mbi umuntu aza kubibona ahetse imisi myinshi. Ni vyiza kweba itabi kwera kuba wikingiye ingwara nyinshi nkuko nazibabwiye ziva kuri iryo tabi. Vyiza umuntu yorigabanya yoriheba akariheba burundu bimukundiye vyanse naho akegera abaganga bakamwereka ingene yoshobora kwera itabi. Abana bafata ibiyayuramutwe barakwiye kubaba hafi na cane cane abavyeyi babo bakabaronsa impanuro hama tugasaba leta igafasha amashirahamwe agwanya abanwa ibiyayuramutwe kuko bakiza ubuzima bwa benshi bikavugwa n'umwe yahora afata ibiyayuramutwe Rukundo Noel. Tumwumvirize. Ikigo nakimenye igihe ambe ndayigurura bacicugurura nta cyenda kimenya hamaze nacitura kuko nanjye yamaze kwa mu obsede drogue. Ingaruka mbi yashikiye kuri amutwe nuko maze kubifata nta kubifata wanta kubifata ariko akakuka abagenzi twigana ku n'abeshuri. Muri rusangi abavyeyi abiwanje sinovati ko bafise mu ruhara mugabo muri rusangi abavyeyi barafise uruhara ku bana babo. Iyo nk'umwana akiri muto utamwegereye umubwira ati ibi nk'umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu umubwira ati ibi ni bibi ejo azobishikamo utabimubwiye usanga bifise ingaruka mbi ku bamwana byatumwe n'abavyeyi. Nayigwana cyane abavyeyi bafise mu ingaruka mbi ku bana babo kwambwira ati agakuku ni kabi bava karimisha ugwiri atari rukangazi yego kuri kabi mugabo abavyeyi batubwira hakiri kare abana bacu mugabo tubishikemo dutwashikiye abagenzi babi tubirinde mugabo abavyeyi batubwiye mutayimbwiye mva ntivyo bishobora kuba ko nabirinda batavyo bambwiye hakiri kare. Hama nkasaba kandi kamunotera leta igafasha ibi bigo bifasha abantu bamaze gufashwa n'abana mu mutwe. Hama n'abavyeyi ku mashure cyane cyane leta n'amashamba mpuzamakungu yadufasha kugira andi mashirahamwe amaze nka jewe ugira bamaze kwabuze n'ivyo ari umutwe barimwe babivamwo bicima amashirahamwe n'abavyeyi n'igihugu cacu. Akaba ari
nayo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya hirya no hino kugira ndayabashikirize. Shimire abafashije mu buhinga bw'ivyuma, shimire Mirix Mugisha yarahagarikiye, shimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV. Murakoze naho ubutaha.